ndagukunda cyane. Sinzi uko nobita. Mparure 1 2 3 mwansohokeye mu pango. Karibu. Ako untangira iki? Karibu. Aba ni abantu bo karibu mu rugo. Wa muhungu we nakubwiye gute? Nakubwiye ko nagushaka mu rugo iwanje. Uranyumva neza? Ako mugore urakwije neza mu mutwe. N'ibitambara bitamisuye. Nakubwiye ko amaso yiwanje umunsi yongeye akarabana nayi wawe. Kuzogiza ingorane. Uraje mu rugo wanje. Yakorekana ibyo. We ntujye mu matwi. We mbirizo mbabwire mwaba. Sinzi uko nobita. Mparure 1 2 3 mwansohokeye mu pango. Nibaza kugenda je. Bisigura? Hano umuhungu kurafata nabi umwana wanje. Hamanura? Nura nari beshe so umwana wanje. Ako urakwije mu mutwe neza? Ubwa mbere waje umbwira ko Nora ari umwana wawe. Ubu naho garutse umbwira ko Jise ari umwana wawe. Ifiri muri kunkinira ishatse gusigura iki? Irahera gute? Sheri. Nanje nivyo narinzi. Ariko maze guhurana no muvyeyi. None agiye kumenya neza ko Nora atari umwana wanje. Igihe Jise yaza kudusaba ubufasha. Navuye ngenda kuraba mama we ku bitaro. Maze kumubona naciye ndamumenya. Ndibuka ko ari we yanyivye umwana ku bitaro. Narakoze ishoka byose ndamutangira amafaranga aravuka arakira. Amaze gukira rero yashamo kuri kose. Ndamenya ko Jise ari umwana wanje. Bewo mwana wamukuye. Konzo wacu bamusize ngaha. Muvuna taye mu barabara bamutaye. Shadia. Ndakubaze. Bishatse gusigura ko wa mwana wambwiye ko aratoraguye ahantu no wari wibyarine? Nari namwivyarine kugira ngo ndamushira Adeline kuko yarambwiye ko ashaka kugura umwana. Maze kumumushira sanga arabivuyemo. Aho Bobo ashaka kumenya umwana wanje aho mutaye. Urubaho kukanabimbaza ibyo. Okay, ariko ntacyo. Umwana mutaye kwa Adeline. Shadia. Urya munsi ugenda umwana mukwimye ashaka kumukura ku isi. Sinashaka kabaho. Ariko byaranyase. Mbona ko kumwica ntacyo azira. Bitamo kumuta. Nibwo naciye mfata umwana mu gaturuturu. Ndamutora mutwara kwa Adeline.
namutaye kuri porotayi wiwe. Inyuma yaho nibwo naciye nimuka mpitamo kuvaho naho ramba ko nari nzi ko umwanya n'umwanya uzogaruka kumpiga. Rero kugira nino saho mbabarire sinzi ko umwana ari hehe. Nasohotse ngiye simbiye ku isoko sanga kana bataye hanze kuri portail ko kana ndagatora ndagenda ku karera ariko nitwiza tubyumvikanaho n'umushinga nayo wawe. Adeline muko muravuga umwe arazanga avuga ko yareze Nora. Sinzi karoro rya kuko imyaka yaciye ni myinshi hama kubera icyo mbajije uko ashobora kuba ari we kuko je yarambwiye ko Nora yamutoye akiri muto bamutaye imbere ya portail. Nora ninde? Mama ni wavyizera. Uzi ko Nora ari wa muhungu tumaranye iminsi muhira. Adeline muvuga muraza hawe? Ndahaza. Ndagenda kuraba umwana wanje. Sheri turajana? Ibyo mpanga byose mve ko tari kumwe. Nora mwana wanje hangana ndavyumva biragukomere cyane muri kano kanya ariko utegerezwa kubyakira kuko urumva neza nabi byabaye ntagara amakosa yabo ahubwo na makosa ya kahise rero utegerezwa kubaha imbabazi sivyo. Nora ihangane ku makosa yose ariko ikintu cyo gihe cyo kubana umuryango wawe ukibagira ibyahise ugatanga ubuzima bushasha. Uyu muvyeyi agutegereje igihe kinini ikindi cyo gihe ngo akubere mama nawe umubere umwana. Nora twese turi hano nk'umuryango kandi turagukunda na mama wawe aragukunda cyane. Rero aka niko kanya ko kugira ngo ugaragarize urukundo mama wawe. Rasike mwana wanje mbabarire mbikoje mama wanje ndagukunda. Nukuri ivyo mvuze birumvikana naho umutima wanje biriko birawukora kuvyakira ariko birumvikana cyane
kandi ndabashimiye kuba mwashoboye ku ibyo mwarimu mukanza kugira ngo mushobore gufasha umutima wanje. Nibyo birakomeye kandi ngiye kuvyiyumvira, nibatse ko mu mwanya umutima wanje ubimenyere, nibatse ko mundeka nkaba ndagumye ngaha, ama ndavyiyumvire ko bihagije, ndabisengere ndazi nzomenyere, kandi mama wanje uvuye ko nakubabariye cane. Chérie bite? Ni sawa. Umeze neza? Hama chérie, ndabona ikintu nashaka ko tuganira. ushaka ko kimeze gute? Ni ibintu vyerekeye nyene ikiyago c'umuryango. Aha, okay. Tuvuga ku ijambo ngo uteze yombi. Ikintu nshaka kubwira si ikindi, ni ibibazo vy'umuryango. Chérie, numva ashaka ikintu co kwanga umuhungu ko ucikuramo. Ukumva ko umwana wari wese ari umwana, yaba umukobwa yaba umuhungu bose ari abana, kandi abana batangwa n'Imana. Chérie, uravye neza biraboneka yuko ari ihungabana yagize kubw'ubuzima wabayemwo n'abavyeyi bawe. Ariko jewe numva twoherekana n'ivyakahise tukabisiga inyuma, kumva ko nawe ukwiye kumukunda nk'uko ukunda Bella, kumva ko umwana wese ari umwana udashingiye ku gitsina, kugira dukinge amakosa y'akahise tutazosanga n'abana iyo karande yabafasha. Kandi abigusavye nk'umugore wawe gukunda, nawe binkoreye nk'umugabo nkunda. Aline, nta mpamvu yuko uhogora uri kunsaba ikintu nk'icyo. Burya nanjye usanzwe ndiko ndabitekereza ko ibyo ntuvunike, nanjye nasanze narakoze amakosa akomeye cyane. Nanjye nicyo gihe kugira nkosora amakosa nakoze, aho numva utagira ingorane. Chérie, urakoze kunahora, nkunda ukuntu uhora unahora buri gihe. Nawe ntagutahuye notahora ndi umugore mwiza. Hama chérie, kweko iyo wemeye kurya umwana ari umwana wawe kandi ubizi neza ko atari umwana wawe. Chérie, bijye nabikoze ku bwa Shadia. Shadia yaranyegeraga umubwira ko umwana aguma mubaza se, nawe akabura insiguro amuha kubera ko umwana yakuze amubwira ko se wahari. Kugira umwana nibyoshika agakura akamenya ukuri, ko nanyegera akambaza ko n'abandi papa wiwe ko nzobimusigurira neza kugira abeho yishimye. Umva icyo cyatumye ndabikora, kandi nyene nk'uko ari yabiketse, haje kugira igihe Justin aranyegera ambaza ko noba ndise, ndayimwemerera. Ariko mu nyuma naje kumubwiza ukuri ko ndamwanka, nabwiye ko nashaka ko azongera kugaruka mu rugo wanje. Chérie, wagize neza kuvyemera, kuko umwana wese ashimishwa kumva ko abavyeyi be bagihari gusumba kumva ko abavyeyi bapfuye. Hama nawe witaka amakosa ko nawe aramwihakanye, nawe ntiyari wewe, nuko wagize ihungabana kuva ukiri muto. Rero nuguma yagize icaha siko? Ngoma je gutegura ico gufungura kandi ugabanye kwiyumvira. Sivyo? Okay. Sawa. Boss. Sanda guha amakuru rero. Burya igihugu cyacu cyarateye imbere.
sana yego kabisa gusa ndashima Imana kuko mu bateye imbere nanje ndimo muri ico gihugu yego kandi rero twese ndagutera inkuru twese niyo tugana ko ugiye kubiraba neza nk'umukuru w'igihugu nk'ingingo yafashe yuko umufuko wose uri nk'ico bika aronke nico ahereza umunwa cyo gituma twenge nk'abanye gihugu bato cyatugira ishizire cyuko tuzoshika cyane gose igihugu cacu kiko kiratera imbere cyane gifise imigambi myinshi y'iterambere misanzwe Burundi warabuze nko mu myaka nka 2015 ageze ngaha cyenda bizi ko ashobora kuzimira ndagitera inkuru rero bugiye numva ndyohe shabya naboneka mu maso kuvuga nyuma y'imyaka myinshi narahangayitse kubura umwana mu nyuma namubona naho uwo mbonye nkasanga ntanyerekwa muri iyi minsi mfise amashimi kubera ko ubu narabonye umwana w'ukuri urya nari naratoye ngo niwe wanje nasanze atari we ni mpamvu yamvyimba ko nkamwereka urukundo ntarubone nkamwereka ubuzima bwiza rona ko mba heza uzuroga piscine wiga amashuri meza umwana ngo je nturi papa gushaka kwigendera mwibarabara nkamuraba bikancana kumbe ntiyari wanje kuko hajya iyo umuntu ari uwawe amaraso arakwegana nta kuntu yo kumuhuga urukundo rungana uko akaguma mvyimbako nukora iciza uzokora iciza utitaye kugikorera uwuzi gusa ukorere bose nkuko ijambo ry'Imana ribitubwiye muri no misi Aline yagiriye umuntu iciza agirira umwana iciza atamuzi afasha mama wiwe yari mu bitaro amerewe nabi agiye kumufasha ibintu birakoreka birahinduka asanga uwo mama ari karafasha ni wa mama yigeze kumwiba umwana kera habo amakuru ni ya abagira ubuntu bwo kubona wa mwana wacu amaraso yacu ubu rero ubundi mwishima uzi kugira amafaranga nkaya ugasanga ushobora kuzopfa bikabiraheza abantu bakitorera kubw'ivyo rero majambo make waramaze kumenya umwana w'ukuri uwo ari we ubu naramumenye ndi mu mashini Imana yarugura imiryango kwe Imana yarakoze kandi ujya muhungu narabibona buryo umuntu amaraso atarayi wawe urabona yuko nyine aguma kuja kure ukabona ntimuhuza ntitwahuza naragerageza uburyo bwose urabona je ndi boss naco mbuze ariko umwana ukabona cimubwiye ngo je ni mundeke ngo ntigire mwibarabara ngo je ngo nakuze uko tiujama ariko arabona piscine yo ko ariko arabona kujya maheza ndumva ibintu biza neza kwe none uhavuye umenya umwana wawe ukuri wayo twaramumenye Keno barize kwishimira kabisa. ndabona twoganira gato imbere ya byose nagira abantu ndabashimire kuba mwafasha akanya mukaza hano hantu mukareba ibyo mwarimo byose mukatwitaba ngaha ndabashimiye icyatumye ndabahamagara nashaka tuganire tunasangire nk'umuryango hama mfate n'umwanya wo gushimira umuntu yagize icyo adufasha kandi tutari tumuzi nashaka mfata akanya nshimire ujya muvyeyi Shadia kuba yaratubereye umuvyeyi mwiza akaturerera umuhungu wacu akaba ageze mu bigero nk'ibi tutazi uburyo yamurize numva ari ibintu byo gushima kandi byiza wakoze bizera ntakekeranya ko Imana izo guhezagira kandi ibiguhembera inshuro zirenze ibihumbi tuze twiga gukora neza tutitaye gukorera neza uwo tuzi uwo muri famiye cyangwa we wese ineza wakoze ndazi ko Imana
izo iguhezagirira umwanya wawe wose. Hama tubandanye twihereza kuko n'umunsi w'ivyishimo n'umunsi w'umunezero mu muryango wawe. Bo murakoze cyane, ndumva nanjye nogira icyo mvuze, ariko birandengeye. Bo jewe kuba ningaha novuga ko ubumaramare ari bwinshi, ariko umva notangurira mu gusaba imbabazi, sinzi ngo nohera hehe, ariko biri kose muraza kuntahura kuko turi abana. Shadia, nukuri kandi kuvuye ku mutima, mbere na mbere ndagusabye imbabarire. Ibyo wakoze canka je ibyo nakoze kahise kacu ibyo shika ko tukabwira ngo bwo kwira bugaca. Ibi byabaye n'Imana nta kibera ubusa, kuko aha twese tubaye umuryango umwe. Abo twari twabuze bagarutse, nishimwe ku Mana. Hama Noraske ntawe ndumva wambabarira. Hari inyifato itandanze nk'umubyeyi, hari inyifato nakoresheje itari ikwiye kabisa, umbabarire. Ubwo nari nkwiye kukubera umubyeyi, nakubereye igikoko, ariko nanje mu mutima narigaye, numva ko ibyo nakoze byari bikwiye. Nukuri ndagusabye kandi ubyumve bivuye ku mutima, umbabarire ibyo nakoze nterejewe. Twese turafise imibiri, umutima ubabara, ariko ari usanga dukoze ibintu bitari bikwiye. Narakwangaje bitari bikwiye, urara mwibarabara, urara ubusa, ariko naje kwicara nimvira ko nakoze ikosa, ndabura uko no bivuga, ariko ndashima Imana ko basikwira ku isaha twicaye ngaha untahura kandi ukumva ko mbabarira. Nuko ndasabye umbabarira. Jesse, nukuri nta byinshi novuga, umbabarire nawe. Aho byari bikwiye ko ngufasha sinagufashije. Ariko biri kose madame ndazi hari jambo yambwiye rintera kwigaya. Ndagusabye umbabarire. Sheri, reka ndagushimira ku cyo wakoze. Nukuri iyo hataba wewe sinzi uwo mbandiwe kano kanya. Warakoze cyane kungarura mu bantu, numva kumenga no kwigaya. Wogira umufasha wogira wewe, kuko buri kimwe cyose nogikesha wewe. Wambere umufasha mwiza, aho nitwaye nabi waragerageje kungarura mu bantu. Nukuri Imana iguhezagire kandi ndagukunda cyane. Okay, bugisigaye tugyoherwe. Hama gahunda ni y'Imana, twese turakuze. Tugire Kristo. Naganze Kristo. Ni byinshi byo gushima birahari koko, ariko ku rundi ruhande biranababaje. Nkimara kumutora Noraske nyitangura kumurera, nandabize yuko uyu munsi uzoshika. Noraske akamenya abavyeyi biwe, akamujana n'abakiri kumwe nanje. Rero birambabaje gato, ahandi naho muga biranezereje. Ndamushimira umwana wanje Noraske, yarambereye umwana mwiza, yarambaye hafi, yatumye nitwa umuvyeyi nanje atuma nitwa mama. Ku buryo gushika kuri uno munsi numva biri kungora kwakira nyene ko babonye undi mama wiwe, papa wiwe. Ndazi aranezerewe mu mutima wiwe, mugabo nanje ku ruhande rwanje ndumva bimbabaje. Yarambere umwana mwiza Noraske, twarabanye arihanganira ibintu byinshi kuva kiri muto kurinda kurara b'umugabo angana uko. Nora ndagushimira. Ndanamushimira Jiste na mama wiwe bashoboye gutora Noraske, baramutunga baramufasha batazi ngo ninde. Kumbe naho mama atarazi kari karafasha umwana wiwe yababije kurangira ari wabaye mama yo wanyawe birangira mu ntwaye.
hama ikindi naco hama rero nawe Bosco narine namwe ndabashimira kuba Noraske agomba aze kuba iwanyu mu muryango iwanyu ntimuzoce mumwibagiza ko ndi mama wiwe nimukumbura muzimu mureka aza ndamutse nawe nankumbura nyine muhugo ruhusha aza ndamutse kuba aje iwanyu ntibikuraho yuko Noraske ari umwana wanje arabizi nawe nyene ko mukunda cyane ni umwana wanje umwe kandi azokwamara umwana umwe mu buzima bwanje rero ntimuce mumufatira rwose ngo mukumire umenye neza ko tumusangiye Nora muzocumewe oya nta ngorane umwana w'igihugu umwanya n'umwanya azoba n'umusoda umwana w'igihugu n'uwa twese ntugire ikibazo kandi muhira arazi ko nta ngorane urakoze cyane hama vyari ivyo tugire Kristo naganze murakoze cyane ndabona amajambo abandanya bameza ibintu ni sawa hama ndabise igisabo nosaba Shadia ko waramaze imyaka ubana n'uyu mwana wacu ndumva nyine waramaze kumubwira uyu wawe kandi nibyo n'uyu wawe ariko igisabo numva no gusaba nuko kuva kuri kano kanya umureka akaza mu muryango akaza akaba muhira natwe tukabandanya aho wagejeje ibyo mutashoboye kumukorera natwe tukabimukorera twanumvise yuko atashoboye kwiga amashuri ariko uko biri kose ntararengerana ku myaka afise arashobora no kwiga n'umwuga wo kumubeshaho numva yuko rero kuva kuri kano kanya uwo muduha nk'abavyeyi kugira ngo natwe tubandanye tumufashe ashobore kwiteza imbere ndibaza ko atacu vyaba bitwaye hama ikindi gisabo binashobotse nabonye ubuzima mwari murimwo budashemeye byoba vyiza nawe muzananye kugira ngo umwana wawe ntaje kure yawe ugume umukurikirana kuko hajya waramaze kumukunda nk'umuntu wamuriza akiri mutoya woza nawe muhira ukaba muhira iruhande y'aho umwana aje hama tukabandanya tukaba umuryango umwe hamwe vyoba vyokunda ego nta kibazo